ingo mutima mweranda uhinduriye isi abari kw'isi bose ubagire bashasha bame bakundana bagume mu bumwe nk'uko Kristo yabidusabiye. Tumwakiranugweze tumukundire yame aduhanura niho tutazokora ibyo kamere yacu yifuza tuzokorisha kagimana. Bantu mwatoranye Imana akirumuhoza niwe wamutabazi mutima mweranda data na mwana baturungikiye ngwaze yamatumurikira. Umunsi mukuru mwiza wa Pentekoti bakristo mwese iyo muri mu mpande zose z'isi, nk'uko Mukama yahaye ibwirizwa abatumwa biwe ati nimugende mwigishe ikiremwa cose inkuru nziza, uzokwemera akabatizwa azoba arokotse. None bantu mwese umunsi mukuru mwiza wa Pentekoti. Ekleziya itugaburira ijambo ry'Imana ikuye mu gitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ikigabane ca 2 akarongo k'11 ngo bose buzura mutima mweranda. Turazirikana n'Izaburi y'103 Mukama tuma umuzirikanyi wawe uhindure n'isi. Ekleziya ikatugaburira igisomwa ca 2 ivoma mu ibaruwa rya mbere umutumwa Pawulo yandikiye abakristo b'i Korino ikigabane ca 2 akarongo ka 3 mu gice cako ca 2 gushika ku karongo k'7 tugasimbiza kuva ku karongo k'12 gushika ku k'13. Muri mutima mweranda niho twabatiririjwe twese ngo tube umubiri umwe. Aleluya, aleluya, aleluya. Ingo umutima mweranda niwuzure imitima yacu, niwuzuze imitima y'abakwemera, gira ko urukundo bagufitiye rwomera muri bo nk'umuriro waka. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko yanditswe na Yohani, turi mu kigabane ca 20 kuva ku karongo k'19 gushika ku ka 23. Ku mugoroba w'uyo munsi ari wo mubagwa wa mbere mu ndwi, mu nzu yarimwo abigishwa bari bakinze inzugi mu gutinya Abayahudi. Niho rero Yezu yaza agahagarara hagati yabo akababwira ati nimugire amahoro. Avuze atyo abereka ibiganza vyiwe n'urubavu rwiwe. Abigishwa babonye Umukama barahimbagwa. Yongera ababwira ati nimugire amahoro. Kumwe data yantuma nanje ndiko ndabatumye. Ababwiye atyo arabahuha ati nimuronke mutima mweranda. Abo muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe. Abo muzobigumiza ko nabo bizobagumako. Twakire twongere dukenguruke iyi nkuru nziza y'urukiza. Kristo shemezwa. Bakundwa b'Imana, mwebwe mwese dusangiye umunsi wa Pentekoti hano kuri Axia Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu Vibes TV.
ukwemera kubyara ubuzima. Uyu munsi ku Pentekoti abasaserdoti mu nkuka y'imisa baraza kusenga bati, kugira ngo urangure ya mabanga ya Pasika ariyo waduhayemwo kuba abana bawe, mu kutunywanisha n'umwana wawe w'ikinege wadushunguriye ko uyu munsi mutima mweranda. Mu ntango y'Ekleziya nyene niwe yahaye ibihugu byose kumenya Imana nyakuri no kunga ubumwe mu kwemera kumwe, umwe wese akakuyaga mu rurimi rwiwe. Bavukanyi bakundwa b'Imana, mwebwe mwese twasangiye iminsi 9 yo kwitegurira Pentekoti, eka namwe mwese ba Kristu, namwe bantu b'Imana mudukurikirana kuri uyu muhora wa Axial Vibes TV. Pentekoti ni umunsi mukuru w'ivuka ry'Ekleziya. Umukama Yezu amaze gusubira kwa se, yararungikiye mutima mweranda abatumwa biwe nk'uko yari yabibaraganiye. Kuva uyo munsi abatumwa n'abigishwa baciye batangura kumenyesha Imana Data atabwoba n'amakenga. Muvukanyi, ico Yezu yaranguye mu ntango y'Ekleziya nico abandanya arangura uyu munsi mu ngingo z'umubiri wiwe, arizo twebwe, wewe, jewe, abantu bose. Ngo nta ivuka rimwe ngo ice yuzura ingobyi, nta ubatizwa ngo muri ako kanya nyene ngo ace ategera ubwo nyene igitangaza mutima aranguye muri we. Mwibatisimu twabaye abana b'Imana kandi by'ukuri turibo. Yohani ati, nimurabe urukundo Data yadukunze uko rungana, tukitwa abana b'Imana kandi turibo. Ibaruwa rya mbere ry'umutumwa Yohani, ikigabane ca 3 akarongo ka mbere. Yohani ati, nimurabe ubwo twakunzwe na Data. Ubwo rukundo tururaba he bw'abakunzi b'Imana? Tururaba muri Yezu. Yezu abahe muri Eucharistia nyeranda. Niko n'abatumwa byabagendeye. Yezu ahagarara hagati yabo ababwira ati, nimugire amahoro. Ababwiye atyo abereka ibiganza vyiwe n'urubavu rwiwe. Abigishwa barimo n'abatumwa babonye umukama ngo barahimbagwa. Nimuhimbagwe, ni Pentekoti y'umukama, ni Pentekoti yacu. Yezu yigira akantu busa ngo nitwamwakira ntidutinye. Yezu aturekurira kubw'inguma ziwe nyeranda, tumurabe turekurigwe. Nanje nawe kumbure haraho nasogose urubavu rwa Yezu, ndashinga imisumari mu biganza vyiwe. Muri aho hose nahisemwo wahisemwo isi n'ibinezero vyayo bitugira baja. Aho hose Imana yankunze, nayisubirije ivyifuzo vyanje bibi biteye isoni, kuko binyica rubi, bikica bikongera bigasambura na mugenzi wanje, mbere bigasambura n'isi tubayeko. Twaracumise Yezu mu kwisuka mu kabi n'umutima wacu wose, ntihagira n'ibitera soni na bimwe tugera umutwe.
Pawulo aravyandikira abanyefezi mu kigabane ca 4 akarongo k'19. kandi twari twarabaye abana b'Imana, twaravukanye na Yezu, turacika abana b'Ekleziya, turacika umubiri wa Yezu mwibatisimu. Bakristo bakundwa b'Imana, mwebwe mwagize igisabisho c'iminsi 9 mwitegurira Pentekoti. Eka namwe mwese bantu b'Imana mwoba mwarabuze akanya canke ntimwibuke ngo mumenye ko kino gihe ari umwanya nyawo wo kwiyugururira mutima. Niduhimbaze Pentekoti twese mu kwakira mutima aduha kwiyubura mu bwenge bwacu. Twiyambike wa muntu mushasha yaremanywe agashusho k'Imana mu butungane no mu bweranda buva ku kuri, butava ku mutima w'ikinyoma. Nitwatangura kumva muri twebwe iryo rema rishasha, iryo remba rishasha riduha kuvavanura n'akabi katumunze, duheze twakire ubutumwa bwo kumenyesha hose ikigongwe c'Imana. Ico kigongwe naco tukigirirwa muri Kristu Yezu kubw'ububasha bwa mutima mweranda. Nimugire amahoro. Kumwe Data yantuma niko nanje ndabatumye. Ababwiye atyo arabahuha ati nimuronke mutima mweranda. Abo muzorekurira ibicumuro bazoba babirekuriwe, abo muzobigumizako nabo bizobagumako. Ni mu nkuru nziza yanditswe na Yohani ikigabane ca 20 kuva ku karongo ka 21 gushika ku ka 23. Mutima mweranda, ingo ugire Pentekoti nshasha muri Ekleziya yawe. Abungere n'ubusho twinovore amahoro turonka mu kigongwe ku bwa mutima wa Yezu Kristu atubyara, akatubohora, akatuyobora, tugashobora gukora ibiroranye. Kaze mutima w'amahoro, umpe kubona Yezu ambabarira, angirira ikigongwe kubw'inguma ziwe nyeranda, kubw'urubavu rwiwe rutembamwo amazi n'amaraso bikiza, maze numve nemere ko narekuriwe. Jewe mucumuzi narekuriwe, umpe Mana mutima mweranda kuba umumisionari w'ikigongwe kibohora kandi kizura abapfuye kubw'igicumuro. Ingo mutima mweranda Mungu zawubatse, uhakomeza ubumwe, bakomeza urukundo, biheberanire, barekuriranire, bigana abakristu ba mbere. Pentekoti nziza sangwa Mana mutima mweranda n'ingabire n'ingabirano atuzaniye.